ikiri mbisi gose n'abatinde kajuniza mu kire gose niyakiriranya kugira Imana nakaba yitwa ni Young Chris n'abakubwira ngo akubwira ngo aha ni secteur yiki y'amapenzi byose birashoboka genda gutwara bukibuke ngo iyo ndagukuza ajya ari ndagukuza kandi ngo iyo bigenze nabi hanyuma byose byo bigenda nabi ariko ndakubwira ngo yacu twige twizamukira cyane ku bijanye n'iki n'imwe muziki wacu biga byose birashoboka turi muri Afrika buseruko n'impano zacu wachirimwe mu buzima bwanje uhindura warumwijima bumuco reka karyoshe nigahora mwitsama ikizombabaza nikukuburayi reka nkwite kanje kamalayika bisonera gutsunura ninkubura ivy'urukundo vyavyo n'amayobera niwandusha inguvu mu rukundo ivyo nzovyemera hari aho vyashika nyihisha nkwitegereza nkicurikira je nyene ndakuririmbira hari ivyo unkora je bikandenga hari akanuni wasigaje uzontera gutsunura wanje malayika wanje malayika wanje malayika niwe kamalayika kanje nahawe ndarurema wanje malayika wanje malayika wanje malayika niwe kamalayika kanje nahawe ndarurema ndazi ko wankunze utitiganye hari kimwe mu kibinyemeza mukunyegurira umutima wawe utitaye ku butu bukene n'amashuri byanje erega burya jewe nawe turasa usanga jewe nawe turamahasa uwakuvyaye akwiriye agashimwe iyo kumbe niwe nari mbuze mu buzima kugira ngo nicare hasi ngatuza iyo kuburiye ntishobora kukujyavya zanga uyumbwira ko ufise umuhungu mukundanye buke buke ce nza ndakwegera ndakugorobeje urambwira uti ndakwikundira mbarira wanje malayika wanje malayika wanje malayika niwe kamalayika kanje nahawe ndarurema wanje malayika wanje malayika wanje malayika niwe kamalayika kanje nahawe ndarurema Nakugira Imana rubanza ndakubwira ati ibintu by'indirimbo by'amarikazi ebane wanje malayika wanje malayika wanje malayika aho hantu niho habi ahantu haragoye ifatiro kivodo reka twifurize ubumarayika bwacu n'umutagamyi cyane cyane nahoshwi reka jewe nivugire ni aba bafise bageza uno munsi mubabwire ngo wanje malayika warakoze kuza mu buzima bwawe warakoze kuza mu buzima bwawe reka ndagature jewe nashaka ari mu Buganda cyane mwihuta nivugira ati Claire bana utavyumva yo bafise ikibazo gikomeye cyane yes kigodo bamaze kuvyumva twinjiye deep in love na cyane cyane rega izi titre ndaguhebeye game ebana jewe kuri no game sijeje nyene mugabo nagiye kandi twade kwa mabade mama bawiri mama bade ndabwiye ati mama bade nawe nuko niko bimeze ko bamaze kuduhereza kanya nawe gahereza mugenzi wawe reka je nivugira ati yiga kugira Imana Young Chris vuga ati karibu sana na cyane mwisamirizi yanyu ya merci sana uraguwe neza ga patron ego ibana nana ni hatari ni bitu bya Antoine yes alright okay je sinzi ko ari gihambere mugaje nige biduhe mu kiganiro nk'iki in the system kugura kandi nkuko Imana tugisha ngo twamana kamwe n'umunezero buje dakuririza cyane kandi nibagiye gura nawe ego nanje ndaryoye sana yes okay umva umerewe gute cyane ubitubwire uko nibaza yuko iyo umuntu ahuye na mugenzi w'igambere hamwe harakantu kamwe kazakaracamo I'm good bro I'm good nze neza sana na vraiment ndashimana ndabona ibintu ni vyiza ndaryoye cyane kuba mpuye nawe kuba turi kumwe nyene wow okay waragenda ama studio menshi cyane ariko natwe studio yacu kuba yigendeye uno munsi
wibaza ko uduha amanota angana gute paraporo y'andi masitudiyo? vraiment studio yanyu imeze neza klimatise ibintu ni sawa vraiment ntacyo ibaye sinovuga ngo ntanga amanota yaje agira uko naje akayasha ariko se mugabo yana sinamenye yo gaciye yaje yirenza nk'uko umugabo birangiye atahubwira ehedari bambo kumure jewe ndakunda kwivugira ati ngo ukuri gushirira mu kuyaga ihubahwe boss Jojo naya masana munye n'amaklimatizeri foko zarashiraho klimatizeri ngirya katika kanya bwana Kivodo banze shimire boss Jojo Toto Town nyimba hanze uyoje yumva ko hashushe twe mubwo twari tutari tubizi ni kwero uriya musinga nahe na cyane cyane ndamushimiye cyane nimba kandi unonye aje kumenyekanisha indirimbo yiwe nshasha kubwo uriya muvye mutamu ariko kandi naje rubambo wazi ko je priority y'amari fame kandi ngo umwunganizi ni kirumara cyane arakazera mutazire na mwise ngo Mama Town yeze kuko anye ngo nisho gushoboka hajya ngo umukenyezi avyanse birashobora kwanga kandi mu rugo ni babiri canke ukavyemera ku nguvu ukamwemeza ku nguvu bikagenda bicumbagiye aca gutegema isi yego ati bibe turabe akubwira ati ndakuvumira igikubava naho bigera Mama Town ni ubaho cyane yese reka twiganiriye cyo kuja n'indimo nyine muvukanye ko byose biri ku rutonde neza cyane muri marumo nyakare nyuma y'abantu uciswe ku mwanya yawe Chris dusubize mu kibanza ariko utwibutse ko muri kahise ku buzima bw'umuziki wawe byari bimeze gute? je mu bisanzwe kahise ku muziki wanje nyene byari bigoye sana tumana urabizi nyene umuntu umuririmbyi ukiri upcoming uriko uraduga nyene uriko uragerageza urahura n'ibintu byinshi nyene bigoye ibintu nyene bikomeye je nakora music mugabo byaragorana kugira ngo umuziki wanje nyene ugere kure canke bawumenye en fait narasiragorinze sana man muri no game tu warapigitse narapigitse urakubititse rubebe yasha sana tubugabo yarahondaguritse yarononekaye bwo turashima Imana man turi mu nyishu kweri vraiment we are good. Umaze imyaka ingana gute muri kano gakino? Gakino ndakamaze imyige cyari gito kuba je ndibuka yuko natanguye music kuyikunda natangiye kuyikunda muri 2010 yame kuririmba natangiye kuririmba neza na neza muri 2017 ya 2017 niyo natangiye kuririmba kubera nahora ndirimba kubera ko narasubira mu ndirimbo z'abandi nyene nkagerageza nkandika utuntu mbwa nari mfite amasoni n'ubwoba bw'uko je no muri ya muri 2017 ho nyene niyakiye nyene ndavuga ati reka nkora umuziki nanje numve ko no ndabishoboye ya ndabigerageje nsanga ni flex ariko kumwe iyo myaka indwi 2010 hacava ko imyaka indwi uza kuzamuka imyaka indwi imbere yawe nashaka kumenya n'iki kintu cyatuma ico gihe udashobora kuzamuka nk'abandi baririmbye kuko ico gihe baririmbye bari bahari ngende ndagifatanya n'ico kibazo kivundo uyu mupeti ndamuzi mu ma concert mu du concert muri quartier duto ndamuzi kwa hajya kuri egiza bakatolika kwande kwa Kisekedi ndamuzi aha amugatumba ku makaro ndamuzi aha kuri Black and White kuri Black and White nivyo nani hari mu Kamenge hari aho yaheruka kubana ni kimenyesha huje basani benshi ku kinama kuri zone ku mutwenzi hari ku mutwenzi niho hari bakuru igiteramo cy'abaririmbyi bose bawujana mikara ndamuzi mu dukermes two ku mashure nkajya mu Kinyinya mu Kajaga na La Costa narigeze guperforminga umunsi umwe ndabisabye nyene bya bintu ugenda ukavuga ati DJ nakomba vraiment fasha ndafisa karirimbo dufashe kiriya gihe umuziki wafata gute? Kijya gihe umuziki jewe nge nawubona bo musanzwe kubera kijya gihe umuziki ugenda ubisanisha n'ivyo Kivodo kubajije by'ubuzima bwawe by'ubuzima kijya gihe umuziki warugoye man jewe musanzwe nawufata nka deal kubera nabona yuko abasani benshi babayeho flex bivanye no kungena ubuzima nyene umuziki ndavuga ati mbe niko bakazi kuri jewe muga byari bigoye kubera ko kijya gihe umuziki imani warugoye udafite support ya udafite support ko abantu bico kijya gihe abantu ntibakunda umuziki ntibawitaho uri umusani bagufata nk'umu empoli bakakubona nk'umuntu nyene atacumaze wacepe ya mugabo ewana ubu vraiment ubu muziki urakundwa sana aho babonye umusani baravuga ati ashujya muntu niyubahwe kweri yes okay kumbure ico gihe ivyari ingorane ku giti ciwawe uno munsi byaramaze gucika inyishu ya byarabaye inyishu vraiment ku rugezo rungana gute?
jewe novuga yuko sinovuga ko ari 100% kubera ari ibintu bikibura ariko aho bigera ndashima nta pourcentage notanga kubera ko biragoye kumenya aho ngeze gusa aho ngeze ndashima man kubera ni tofauti sana na jana. iyi ndirimbo yawe Malaika ni imwe mu matitre yagiye aragaragara mu gihugu cy'u Rwanda hani wacu n'ahandi hagenda hatandukanye nko muri Kenya ba Nyanshiski voilà. Uwe wiyumvire gute no titre kuyitwa Malaika ako gandi ugende ugisusanisha ugende ugihuza nuko ino ndirimbo yigeze kujamwo ibibazo n'uwoba yoba yarigeze kuba yarayiririmbye hama bivugwa ko yoba yaribwe tunabayuwa tugosore gatoya mbere ko tuza kuyifirinda ya mu bisanzwe man indirimbo kwitwa Malaika ni kubera nyene nabona yuko umengo Malaika ni jambo ryiza ushobora gukoresha mu ndirimbo iri romantique bivanye nkuko uriko aririmba urukundo amakuru cyo waruvuze man indirimbo ntihigeze yibwa en fait mu bisanzwe kuva kera umuntu yamafise ko inspire umuntu ushaka kumva indirimbo ya kana kukayiinspire ko bavuga ati indirimbo ni nziza numva no inspire ko uri kurandika ukagerageza kwandika uri kuri inspire kujya muntu ugasanga mbere byanashitse hari utujambo tumwe twakuryoheye mu ndirimbo wagarukanye ariko ntiba ari ndirimbo yose wanditse canke mugarumva iba yabaye plagiat ya mugabo urumva babiri mu bwenge bwinshi kubera urumva bro iyo ndirimbo n'indirimbo iri mu bwenge nawe uriko urayumva dagitaragira amasanamu yari indirimbo nyene waguma wumva hirya nini guma itembera urumva avuga ko yibwe eske kubera iki none iyo uvuga ngo bagize ibintu haramutse habonetse uvuga ati ndirimbo ni yanje bavyifata ngo gute yo ma preve yerekana ko indirimbo ari gwiwe jewe sishaka kwagiriza ariko indirimbo igitangura kuvuga na muravye muvukanyi kubenda mugiye mu masanamu ijwi ndiko ndumva numvamwo umuhinyanyuzi mwanditsi w'indirimbo Emily Production uhajya mu Gatumba n'umugenzi cyane afise ico banafana cyane n'umuhinyanyuzi nyakugira imana Imana ko oya muzeye hitwa gute mu producer wakoze muri mu Bushinwa Gigabit yes muravukana canke umwumviriza kangaye ku munsi bon sorry rero ndakunganye ku ico kintu kuravuga bafite indirimbo Malaika jewe hari kera nari ngiye gukora indirimbo kwa ntuzenya kwa za classic nari ngiye gukora indirimbo ico gihe urabona uri upcoming baragukengera sana man naraja muri studio bakanyakira yawe thank you naraja muri studio bakanyakira ngomba studio kuririmba hakacaza abastare abo nyene ba ico gihe bari high class nyene bakaza gukora ibikorwa vyabo je bakacanshira ku ruhande bo bakacakora ibikorwa vyabo nanje nabandi ngaho ivyo bintu babanze kubingirira kenshi kubera kungena ibikorwa byabo ko barikora nabandi ngaho ndavuga ati je nanje rero ikintu ngomba nkore kubera ari indirimbo ariko arakora yitwa Ijoro Ribi iyo ndirimbo numva umengo irimwe amajambo bo ofete ngene imeze numva umengo irangyoheye ndavuga ati reka ni inspire ku iyo ndirimbo nanje nkuri kikoka ciwanje mugagikaza nyene bivanye nyene n'agashavu karimwo kubera kungena nyene nabona ko bakumurabuza ariko gusa ndiko ndabikora mu nyuma numva umengo ni ibintu bimeze fresh bo ndaririmba ndandika mugabo uri kumva mu iyo ndirimbo amajambo ari mu iyo ndirimbo ya Enli yitwa Ijoro Ribi araharuye ya nk'utwo tuntu twayikuburiye ntishobora kukurya ibintu vya nyene ni tuntu nyene tw'imigani turimo kandi warukiri muto naco bitwaye habwo nyaboneka tugutera intege wavuye kure nimba washaka kuja muri studio kiya gihe hama ugahura n'umuntu kumva idezi ukumva nawe woziririmbira ko canke ukumva wozinspira ko jerekana mutere intege Kivodo ariko kandi Kivodo tugenda tuganya n'umwanya cyane twinjire mu ndirimbo bwite ubwayo ni nyuma yo kuva muri kahise kiwe muri industry mu muziki wiwe aribaza ko twe kwinjira mu ndirimbo yiwe bwite atuganirire ubuzima bw'umuziki iwe jewe ubundi gatoyi nivugire nti kumbura anye buri mwana se w'indirimbo yamafise ifundo yafundikiye kugira message ishore kwiyugara yose hamashanya Young Chris ino ndirimbo muri make itekeye niki ubutumwa wagombye gutanga mu ndirimbo nubuhe bo ubutumwa nashatse gutanga mu ndirimbo nashatse gutanga ubutumwa nyene
nyene n'urukundo man just love yo ushaka ko ufise umuntu ukunda umuntu nyene akakuryohera ukumva ko ushobora nyene kumutura iyo ndirimbo ukumva ko ushobora kuririmba bivanye situ naho bimeze uko harimo n'aka histoire harimo n'aka true story iyo ndirimbo imwe true story hari umudada twigize nyene gukundana kugira ndamuronke nyene ibintu nk'ivyo byaragoranye mugabo gusa irimo na true story kuko umudada nyene yarandyohera nyene nkabona ko no mwita malayika tu ndandika ndaririmba gusa nanditse ndiko mvuga ati n'abandi n'abandi bafise abamalayika babo bashaka kubatura iyo ndirimbo sikuvuga ngo nayanditse ndayandikiye umuntu umwe canke oya nayikoze nizera yuko hariho n'abandi ishobora kugira icyo bafasha mu bintu mu rukundo rwabo yakubona indirimbo uri kumwe n'umuntu wawe ukayimutura vraiment hari icyo yongereza nyene muri relation yanyu tu shira ku mwanya umukuzi wawe n'ubwo nyuma nacari kumwe yaragiye ariko yagiye indirimbo amaze kuyumva yarayumvise iyi ndirimbo ngerageje gufata igenda yizi gushika no munsi ani indirimbo ishobora no kuba yarasuyemwo kuko ino beat Megaso yarimwo mu yambiri nivyo iyo ndirimbo n'ubundi babona igikorwa yarakore collection mastering na mixage yego ni ngo ngwisubire impamvu nizi impamvu ni kubera igikorwa kimaze kumara igihe kirekire bro hari ibintu bimwe ngenda kiratakaza mu bantu bazi by'umuziki urumva nko kubera iyo yari audio ufise plan yo kuyikorera video sinari kuca nsorera kuri rya nyene nategerezwa kucangira ibintu nyene byo kwisubiramo kugira ngo ibone igaruke nka shasha voilà mu gibikorwa nyene biracahari kiriya gihe Young Chris nta management yabarizwamwo uno munsi hoho Young Chris abayeho gute mbega ino clip yakozwe kubuhe buryo mbega ino clip yoshimira abandi ufatiye ku buzima bwe bwa kera n'ubuzima bwe bw'uno munsi iyi clip vraiment jewe vraiment twigeze na management ariko ubu ndafise icyo bita supporter ndafise supporter ku hari umuntu vraiment ashobora gushimira cyane supporter na management bitandukaniye supporter na management bitandukanye kubera urana support management iraguhamagara ikakubwira ati tugira amasezerano kunuku ugasanga nta burenganzira ufise bwo gukora ibi n'ibi urumva batuki wawe ariko supporter nayo ni wa muntu akubwira ati jewe ndagufasha ndiko ndagufasha kugira ngo tukiri ngaho nyene ugerageje gutandukanya supporter na management dufa utubwiye ko ufise umusupporter amo majambo make uno munsi Young Chris aramutse arose management yo kwiruka akabwira supporter ati thank you so much ndarose management nobanza kwanza kumubaza kubera urumva umuntu abanze kuba supporter ababaye nka partner nimba ni nka partnership umva n'umuntu udashobora gukora ikintu utabanje kumuhanura kuko n'umuntu amaze kugushira nk'imitahe atawundi muntu amaze kuyigushira ntabwo ufise bwuko iyo bari kiragupima canke ntabwo ufise bwuko uwo musupporter iyo bari umuntu nawe nyenda atabona iyo bija mu gihe adashobora kwinjira indani kuko umva nyimba yigize umusupporter mu majambo make ntashaka kwinjira indani mu muziki wawe ngo au contrôler ntabwo ufise ko ashobora kuba ariko aragukinisha gutyo ukazosanga na cyane ko tuzi yuko nk'abo bantu kenshi byama birangira akubwiye ngo indirimbo ujuja kuri channel yanje hama hageze kugenda ugasanga ugiye uko gaco usanga peut-être mbere benshi ari guca usanga atangura ya zero ntabwo bufise canke nuko wavuga ati n'ubundi simfisi yo mbarizo simfisi yo nja n'ubundi nakwamye arakoze kavyuye kibodo sisi kukura ntaho abana b'igihugu bamabogwa mu bibazo nkene ivyo mfo tubagira inama hakiri kare twabibonye mu management agenda kaze agenda atandukanye abasupport bagenda batandukanye bikarangira umwana aje gutera yaje kuvuga ati je vyagenze neza vyaraciye murumva mugo bikarangira umwana aje kurira kuri media bikarangira muri make bigiye mu bitutsi byinshi cyane ku social media merci sana kandi ndagushimiye kuco kintu uvuze ico kintu nico ariko jewe ngene meze je sinshobora kuvuga ngo kubera ngo nubundi nari nakwamye ngo ibiki oya icyo mvuga jewe naho nuba nari nakwamye man talent yanje nari ndayizi ugende neza ntava aca bihindura oya sikuvuga ngo oya bro sindaheza kuvuga je mu bisanzwe nicatumye mara ico gihe kirekire indirimbo ni yakera ndabizi cyane icatumye mara ico gihe ntarasora indi ndirimbo suko nari narabuze abantu bambira ati ngo tugufashe tugire ibi bari bahari kandi na jewe ku buryo buke yamfise sinari kubura ubufaranga buke bwo gukora audio nari kubura ya video mugabo audio kugira ngo numvikana nari ntivyari kubura ariko je nari nicaye ndavuga ati ngomba nicare kubera impano yanje ndayizi umunsi hazoboneka umuntu ari serious akeneye ko dukora tuzokora sasa umuji amaze kuza akambwira ati bro ufite talent ngomba ndagusupporting ndabe yuko haraho kwishikana
akaca supportinga nkakora video video nk'uko bivuze iri kuri channel yiwe mugabo jewe channel yitwa gute Channel- kugira ngo n'abandi bagende kureba yani feeling Isaac Dizo urumva ugiye kuri Isaac Dizo Malaika Young Chris Malaika urayironka kuri Isaac Dizo Voilà. kandi kuri ico je nta kibazo ndabifise ko kubera man burya ushaka musanzwe ibintu by'imigani je birakunda kungora akeza karigura akeza karigura Mm. ya kandi umuntu ushaka ibyiza man ubanza kwanza Ushaka inka aryama nkayo. Basha urakoze cyane ese kuba tukiganira gatoyi je nashaka kumenya ubu rero support irahari urafisemo uwo muntu kumbure atuma umuziki washobora kuwukora vyoroshe mbega abantu bitege iki inyuma y'amazi igihe kirekire utari kugaragara abantu bitege bishasha man abantu bitege bishasha kubera je umuntu turi kumwe ndamwizeye abatama basigara cicaro oya samasigara Eh. cicaro bro umuntu urashobora gukorana ukabona ingene ariko akwitwaramwo n'ingene ariko akwitwara ukabona ati uyu muntu ejo ni heza je ndamwizeye vraiment ibitege yuko ibintu ari vyiza bo ibintu ni vyiza nanje nditeguye gukora cyane gukora n'inguvu kugira ngo nawe nyene nimba yarafise gahunda yo kuba support bisanzwe ashobora kubona ati uyu mujama vraiment arafise impano arakwiye gufatwa ukuboko sinomurekura ngo asubire iyo yarari kera Yeah. Rubambo hamwe na n'umutumire wacu sweka nishimiye cyane viva mutima mu cameraman wacu ari nyuma tuma kumbure abo masanamu baza kuyabona hajya kuri YouTube vuga ati Dewish bisavye ifo kuba tutele bakabisubira ariko usura kandi kumbure unatugirire aka kapera gato kwino ndirimbo kumbure turashobora kuronka undi sponsor ashobora kwigaragaza agagira icyo akoze biciye mu muhogo yawe Imana guteretse Yeah. ibintu bijaho bindi biri Wajiri imwe mu buzima bwanje uhindura uba ari umwijima uba umuco reka akaryoshe ntigahora mwitama ikizombabaza ni kukubura reka nkwite kanje kamalayika bisonera gutunura n'inkubura ivyo urukundo vyovyo n'amayobera ntiwandusha inguvu mu rukundo ivyo nzovyemera hari aho vyashika nkihisha nkitegereza nicurikira je nyene ndakuririmbira hari ivyo wankora je bikande ngahari akanuni wansigaje usonera gutunura wanje malayika wanje malayika wanje malayika niweka malayika kanje nawe narurema bwana Rubambo je ntabwo ushaka kuva muri kano kanya ariko nisho numvise umuhogo w'uguhibongoza arawufise ko kandi kindi naco kivodo urebye iyo ndirimbo igihe yoba yayirimbiye n'imyaka yari afise n'amajambo yaririmbye bwana kivodo uyu mwana akwiye support Rubambo sura kandi twuse ka nimero ka telefone baza kuduhamagara kuko kanya kacu kandi utagose kumbure ushaka kuronka umuntu ashobora tugenda twirukanga n'umwanya twirukanga nk'umwanya